Yewe gufumbiza ifumbire fomi nk'uko ku mwimbu uguma wiyongera ibigega bikaguma bitera urugereko wamusesekara ugasesekara kw'isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumika. Bungabunga mugaburire ni ikiganiro mutegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikiriza na televiziyo y'Uburundi. Mw'ihinguriro fomi tubiri tuvurana ubupfu uvanze ifumbire y'ikizungu n'imborera uciye amasinde ucuca ibigega. Igenekerezo rya mbere mu kakaro uko umwaka utashe abarundi barahimbaza umunsi wahariwe ukwikukira ku Burundi. Intahe y'ukwikukira ikaba yahabujwe igenekerezo rya mbere mu kakaro mu 1962. Iyo ntahe y'ukwikukira ikaba yagiye iratsimbatara kuva ico gihe gushika n'ubu. Ivyo bigasaba ko abarundi aribo bonyene bitunganiriza ibijanye n'intwaro uhereye ku burongozi bw'igihugu, ubutunzi n'ibindi. Muri kino kiganiro turabayagira intambwe imaze gutegwa mu Burundi mu bijanye no gutsimbataza iyo ntahe y'ukwikukira mu gisata c'uburimyi biciye mu gushinga ihinguriro rihingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu fomi. Kuva kera igisata c'uburimyi ni karahara mu ruganda ntibacure mu buzima bw'igihugu n'abene gihugu. Abarundi n'abanyamahanga baba mu Burundi barakenera gufungura kugira babeho barangure n'imigambi y'iterambere. Kugira bishoboke bisabwa kurima na kare barayamaze ngo uwutarima ntamira. Isi ndimwa y'u Burundi nayo ikaba yaratitutse hamwe kubera kudakingira ibidukikije bigatuma haba inkukura, ahandi naho isi ikaba yarononywe n'ibikorwa umuntu akora agatuma uturere tumwe tumwe twahora tumera tukimbuka cane nko ku gitegwa c'umuceri dufatwa n'igitumba ku buryo aho urimye utimbura. Kugira hagwizwe umwimbu w'uburimyi harafashwe ingingo yo kuzana ifumbire mvaruganda. Izo fumbire zarakoreshejwe igihe kitari gito mu Burundi, naho aho zakoreshejwe vyaboneka ko umwimbu wiyongera, niko vyahavuye biboneka ko isi ndimwa nayo yagendera tituka ku buryo hoshitse igihe isi ntibicimbuka. Izo fumbire zagira gutitura isi ndimwa zigatwara n'amafaranga mvamakungu igihugu cakoresha mu bitari bike, zikanashika zitevye kuko zose zava hanze y'igihugu. Abarimyi rero bama bahanze amaso ifumbire iva hanze y'igihugu kugira bashobore kurima. Abarundi mwese nimuze tureke kwizera ivyo hanze, dukoreshe ubumenyi bwacu kugira ngo igihugu gitere imbere, uburimyi n'ubworozi. Uguteza imbere igisata c'uburimyi biri mu bigize umwitwarariko w'ibihugu n'amareta kugira bishikira iterambere rirama. Kugira bikunde ibihugu vyagiye hamwe mu mashirahamwe atandukanye kugira vyumvikane ingene vyoshikira iryo terambere biciye mu gukingira ibidukikije, harimwo no mu guhangana n'ibiza biturutse kwihindagurika ry'ibihe, ivyo bita changement climatique. Mu gisata c'uburimyi amashirahamwe mpuzamakungu yasanze hariho iyindi ntambamye yo gutorera umuti ijanye n'ikoreshwa ry'intabire mvaruganda engrais chimique, kuko naho mu ntango yagwiza umwimbu niko yagendera titura yasi ndimwa ibinyabuzima mbere n'amagara y'abantu. Mu 2015 mu nama y'ibihugu igira 21 yabereye i Paris mu Bufaransa COP21, Uburundi bwariyemeje gushira mu ngiro imigambi itandukanye kugira buterere mu bijanye n'imigambi mpuzamakungu mu vy'iterambere rirama. Ico gihe Uburundi bwari bwaserukiwe n'uwari cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Joseph Butore. Mu bijanye n'igisata c'uburimyi, Uburundi bukaba bwariyemeje kugenda burasubiriza intambwe ku yindi ifumbire mvaruganda engrais chimique kugira hakoreshwe ifumbire y'ikirundi. Mu 2016 inyubakwa z'uruganda fomi zari zitanguye kubakwa. Intumbero nyamukuru watanguje fomi yarafise yari guhingura ifumbire mvaruganda ivanze n'ifumbire y'ikirundi. Ico gikorwa caje gishira mu ngiro politike y'igihugu ijanye no guteza imbere uburimyi biciye mu kugabanya ikoreshwa rya ya fumbire mvaruganda. Mu 2019 igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa Nyakanga niho hugururwa icese uruganda fomi. Ico gihe uwararongoye Uburundi nyakwigendera Petero Nkurunziza yarashimitse kuvyuko iryo shirahamwe fomi rifitaniye isano no kwikukira nyako na rijya muri Afrika atakindi gihugu cari bwashobore kwihingurira ifumbire y'ikirundi ivanze n'iy'ikizungu.
fomi rero iri hinguriro ntabwo rituzaniye ifumbire gusa, rituzaniye iterambere, rituzaniye kugwiza umwimbu, rituzaniye kurwanya inzara, rituzaniye kandi gukingira ibidukikije, rituzaniye kandi gukingira amafaranga agaciro twara gusesagura mu mwavu hanze. Uwo mwavu nawe ukaza rimwe na rimwe utadufasha cyane kugwiza umwimbu, ahubwo no mu nyuma ukatwonona ibidukikije. Nico tuma rero dushimiye by'umwihariko bivuye ku mutima ishyirahamwe naryo hinguriro fomi. Kubitwerekeye twagatubanze dushimire fomi kuko uyu mwavu turi mu bantu natwe twawugerageje mu kuwukoresha. Umwimbu twaratoronka twebwe aho twateragiye wagwijwe na kabiri. Ni umwavu wemejwe n'amategeko mpuzamakungu kandi wipfujwe kuva kera. Abarundi muri Afrika tubaye ba mbere mu gukora ihinguro nk'iri. Ngiki rero ikiri kigabane ciza fomi iterereye mu Burundi mu kwerekana ukwitwara gusimbataza intaye kwikukira no kwerekana ko abarundi bashoboye. Mu bihumbi 2020 uruganda fomi rwaraguwe kugira rushobore guhingura ifumbire irenze iyahora ihingurwa kuko abarimyi baguma bayihurumbira. Mu ijambo yashikirije mu kugurura inyubakwa nshasha za fomi, umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarashimye cyane iyo fumbire ikingira ibidukikije hambavu yo kugwiza umwimbu. Nkuko twari twabishikirije mu ijambo rijanye no kwibuka imyaka 58 Burundi bumaze buhabuje intaye yo kwikukira, turashimishwa cyane n'agacumu k'ubumwe katanzwe n'abarundi mu gisata c'uburimyi kugeza naho twihingurira intabire y'ikirundi ivanze n'ikizungu, gutyo tukagabanya ku rugero rushimishije ubumara bwonona isi ndimwa, umwimbu n'akanovera k'ibifungurwa bikiyongera, amagara y'abantu n'ibidukikije birakingirwa. Aborozi nabo none ubu basigaye baronka n'isoko bashoreramwe amase y'ibitungwa vyabo, kandi kare ayo mase yahora bapfa kubusa. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaboneyeho kugabisha abakunda amaronko menshi banyegeza ifumbire ngo bayidandaze kuri menshi, acasaba abajejwe intwaro n'inyamiramabi kurikanura no gutuza iyo ngendo isubiza inyuma iterambere ryo nkingi y'ukwikukira. Iri sekeza rutanguje no munsi nakaryo ko kugabisha indyarya n'abikika mukiza mu guca amaboko abarimyi babandi baduza ibiciro vy'intabire babanje kuyinyegeza. Abo rero no munsi twagomba kubagabisha, kandi barabizi ko ico kintu leta yamaze yikurira amaboko mu mpuzu, bazohanwa bimwe biboneka. Muti none iyo fumbire fomi ihingurwa n'abarundi akabirya kayo nakahe ugereranije na ya fumbire yava hanze ariyo bita engrais chimique? Abarimyi bamwe bamaze kuyikoresha nibo bayishingira intahe aho bikugura ifumbire fomi bakavuga ko yaje hageze. Aha tutarakoresha ifumbire ubwa mbere hari ahantu habi ntihamera, kandi nta n'icanda ryahamera, no kugwara akagara haragwara akagara. Hamwe iki gipande cyo hepfo mubona haba ariko barahura, no kuvuga hari habereye kurimwa amasaka kumwe n'ibigori gusa nta biharage twaharima kubera byagwara akagara. Mugabo tumaze gukoresha iyo fumbire ya fomi nishwagara, kubera ishwagara niyo ivura ubukarihe, hama fomi nayo igacidufasha kugira ngo ibiterwa twateye bishobore gukura neza byongere bigire intete zikomeye. Rero tumaze kubikoresha dutanze nk'akarorero aha nta biro 300 byahimbuka, kandi ari tongo ringana n'hegitari n'inusu. Ariko tumaze gukoresha iyo fumbire no kuvuga yuko ubu dusigaye twimbura kuva ku itoni n'inusu kuduga ku itoni 2, ho twimvira yuko mu mwaka uza tuzoshobora gushika no ku itoni 3 mwiri tongo nyine turiko turakoreramo. Jewe ndemeza gose ko ifumbire ya fomi yaje ariyo kongera kanovera mwisi, kandi yongera iraduza n'umwimbo. Abantu batarijukira gukoresha fomi imbura canke totahaza nabagara
nobabwira yuko bayovye ahubwo bahindure bose baze barakoresha ifumbire ya fomi kuko yongera umwimbu. Iyo wakoresheje fomi imbura, fomi bagara, urimbura umwimbu mwinshi. Hambavu umwimbu mwinshi urumva urose, umuryango urafungura neza, ugashora agafaranga, ugasanga nkatwa abamama turafungura neza, turambara neza, abana bacu bariga, bararya, abapambo, abashinga ntahe bacu ugasanga baramerewe neza mu miryango yacu. Aho jewe nkibona ingene ifomi intejeje imbere mu burimyi bwanje, naciye ntera kamu abandi barimyi timuve hasi murime kijambere. Iyo ndimo yajujuta izokama ibasubiza inyuma. Nimuve hasi murime indimo ya kijambere mukoresheje fomi, namwe muzogera ku rwego ngezeko. Abajejwe uburimyi mu ntara zitandukanye nabo barashima uruhara rw'ifumbire fomi mu bijanye no kugwiza umwimbu, gusubiza isaka novera hamwe no gukingira ibidukikije. Iyo fumbire barayikoresha barayikunda kuko hariho ico bayironderako. Iyindi fumbire twahora duronka itari ifise, novuga ko ivanze n'ishwagara, ishobora kugabanya aho bayishize, haruhandi yo kuba iza kugaburira ibiterwa nyezina, kandi isiga inagabanije n'ubukarihe isi iba isanganye. Rero iyo fumbire kandi bakanaca banayikunda rero nukuba nayo nyene irimwo n'ivyunyunyu bitandukanye, novuga nka vyose bikuru igiterwa gikenera. Ivyo rero ibintu vyose biratuma abarimyi bayijukira cyane, ariko kandi muri rusangi akaba ari uko banabona ko muri iduza haruhandi kusiga isi imeze neza, ko tuzi kwivanze n'amase, nabo bamaze kumenya kwivanze n'amase y'ikirundi kandi iratanga n'umwimbu mwiza cyane. Nibaza yuko katakira gaseseshwa rumure yuko ifumbire ya fomi itanga umwimbu, kuko mvuze ngo nagaseseshwa rumuri tuza duhagaze mu murima umsuku kandi ari iyo fumbire yakoreshejwe twoba turiko dusubira inyuma. Biragaragara rero yuko ifumbire ya fomi itwiza umwimbu mbere cyane kuko nibiboneka. Biradufasha cyane abarundi kwishima, narijya tuvuga ati akimuhana kazi imvura ihise. Iyo dufise uruganda rero ngaho iwacu dushobora kuvuga ati nimudufashe aha naha twakehanije, bakaca batwumva bakaca bashiramo inguvu mu kudukorera no mu kudushikanira ku mwanya yo fumbire. Biratwereka yuko koko twikukiye kandi turiko turikukira nyene tuja kuri ryaterambere, kuko iyo uri kurarima byose uzerinze uca usanga narijya mu burimyi uyutakaje umwanya n'umwimbu uratakara. Ibyo rero nk'abarundi nk'abanyabubanza tutagiye inyuma twarabyishimiye cyane kubona uruganda fomi rushobora kudukorera ifumbire, kandi ifumbire y'akanovera, kandi ifumbire itanga umwimbu ku biterwa, novuga ku biterwa byose birimo ngaho gataka ku Burundi. Abarongoye intara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi nabo nyene baravye akarusho k'iyo fumbire fomi mu kugwiza umwimbu, bavuga ko uwashinze fomi yafashije mu gutsimbataza intaye yo kwikukira. Bavuga ko amazi masabano atamara imvyiro kandi ko akimuhana kazi imvura ihise. Kwikukira aho nyako no kwikukira mu bijanye n'ubutunzi, kuko iyo udafise ico wiha uyisabiriza cyangwa ukiraba uyundi muntu uyundi mugabo ntuburikukira. None rero murazi neza yuko ibintu by'amafumbire na cyane izi fumbire tuvuga ngo ni z'ikizungu, mumva yuko n'izina tuvuga ngo ni z'ikizungu, twari tuzi yuko ari fumbire tegeza kuva mu bindi bihugu mu abazungu nyene. Mugabo rero iyo dutanguye kuyikorera tukaba tuyifitiye iwacu, ni kimwe cyerekana neza yuko kuvyukuri turimo turikukira, ni kimwe cyerekana neza yuko abarundi turimo turatera imbere. Turashima mu vyukuri nk'ihinguriro fomi ridukorera umwavu ahanini ya twabonye unakoresha n'ibivanga mu Burundi, kandi tukabona n'akamaro ufitiye abene gihugu. Rero twebwe turashima kandi turabona yuko ihinguriro fomi ari kirezi ku Burundi, kandi umurundi wese atoreka kwishimira kuko umwavu rikora ni umwavu urafasha cyane gose kongereza umwimbu, kandi byanatumye n'amafaranga mva makungu yahora agenda agiye kuzana imyavu hanze
aca akoreshwa mu bindi byankenerwa nko kugura imiti no kugura ibindi bikoresho durashobora kwikorera ngaha. Rero ihinguriro FOMI dufata yuko rifise uruhara runiniya mu gutsimbataza ukwikukira ku Burundi. Kuba ifumbire ya FOMI ikorerwa ngaha mu gihugu cacu ni iteka ku gihugu bwa mbere. Ni iteka ku gihugu kuko nka twebwe twegereye igihugu ca Tanzania twarabonye ko bayikunda cyane kurusha ifumbire y'iwabo bakoresha. Harya rero kujya kwagura akarere ujya mwubahwa yakoze akagura irya hinguriro hariya kuri bo cabaye igisubizo. Kuri bo cabaye igisubizo kubera ko irasahiriza muri make kandi irafise navuga ivyo yisangije kurusha zijya fumbire zose twari tuzi imbere y'igihe. Muri make rero niteka ku gihugu kandi twifuza yuko ishira hamwe canke ikigo FOMI cokora gitera imbere ikaduza umwimbu abene gihugu bakaronka ifumbire hakiri kare kugira ngo babandanye bafumbira imirima yabo hakiri kare. Burya kwikukiranya kuri siriya ntahe twaronse yo mu 32 oya kwikukiranya kuri no kwigenga mu bitari bike no kwishira ukizana mu burimyi mu budandaji n'ibindi byinshi no kwigaba ukigaburira ku buryo n'umunsi rero tufise ihinguriro rihinguru ifumbire mu gihugu cacu jewe mbona ko ari iteka rikomeye kandi mbona yuko ariko kwikukiranya kuri murabona yuko naho n'abanyamahanga uravye mu za Uganda za Kenya bariko baza Tanzania ariko baza kugira ngo iyi fumbire bayitware iwabo nabo bagire ihinguriro mugabo rivyawe niyo mu Burundi murumva yuko nako tutagiye kuvyara abandi. Rero no kuri turashima cyane ubu niho tubona yuko twikukiye kandi nkatera kamo n'abene gihugu bose kwijukira iyi fumbire ntidubabe dusanga n'abanyamahanga gusa bayikoresha twebwe tuyikoresha bose natera kamo bigore bayikoreshe kuko turabona yuko arakarusho gakomeye cyane ego mu byo kurima kandi tukimbura neza. Uruganda FOMI rwatangujwe n'umugwizatunga Adrien Gacika mu Burundi rwabandanije rukura rurahurumbirwa mbere no mu bihugu bibanyi. Igenekerezo rya 28 ruheshi umwaka wa 2025 hakaba haruguruwe mu gihugu ca Tanzania hari idodoma ugo ruganda. Ibirori vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan na mugenzi we w'u Burundi umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari nabo buguruye icese ugo ruganda. U Burundi buba bushinze icumu mu makungu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yarakejwe mu gwizatunga Adrien Gacika. Ndagusavye yuko wokora ukiziganya kugira ngo abarundi bose bazebumve yuko idarapo ry'u Burundi rishirwa mu kindi gihugu kandi u Burundi bushobora guteza imbere ibindi bihugu. Ifumbire ya karorero. Mu gihe igenekerezo rya mbere mu Kakaro umwaka wa 2025 hahimbazwa umunsi wahariwe guhabuza intayi y'ukwikukira hakaba haciye imyaka 63 amashira hamwe ahurikiye mu runani Itracom Holding nka FOMI n'ayandi yarifatikanije n'abandi barundi mu birori vyabereye ku kibuga c'inkino citiriwe Intwari. Ibirori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe. Mu mpanuro yahaye abarundi na cane abakozi harimwo kugwanya ubunebwe kuko ibikorwa ari byo bishikana ku iterambere gutyo umuntu akigaburira akongera kigaba ivyerekana vy'ukuri ko umuntu yikukiye. Dukuri birenge hasi kuko umunsi ugwaruka gwakura ibirenge hasi niwo munsi twataye kubona iterambere. Mu minsi yahera ugwaruka gwagenderera kwega ibirenge. Ubu rero twese duhaguruke tuzoja mu mitumba tubigishe gukunda igihugu tubigishe gutambuka kubona imbere niho igihugu dushobora kugiteza imbere. Ubugira kabiri nuko tugira dutangura ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Ejo mwarumvise ivyo nashikirije mu burimyi dushaka yuko amatongo yose atarimye tuyaha abarimyi bayarime. Amatongo ya leta ataca ariko arakora uno munsi tuyaha abarimyi bayarime igihe hazozira imigambi y'iterambere tuzoheza tuyikorereho mugabo hatari hicaye kugira ngo tuduze itunga ry'igihugu. Tugize uko turazi yuko
mu mwanya mutoyi amakungu azotangarira Uburundi. Iyo fumbire fomi yabandanije ihurumbirwa na benshi haba mu gihugu hagati no mu bindi bihugu. Umuyobozi mukuru wa fomi Simon Ntirampeba akavuga ko uruganda fomi rumaze gufasha abatari bake kuronka akazi no gutunga imiryango yabo. Akenguruka ukuntu leta ibafata mu mugongo. Iyi fumbire dutanga uyu munsi ni fumbire nziza ugereranije n'ifumbire twara dutanga kera chimique isanzwe yica isi n'ibinyabuzima kandi n'umwimbu ukaba utarushimishije. Rero kuri jewe cyane kuri fomi n'abakozi muri rusangi turanezerewe cyane kuko naho tuba turabadandaza ni byiza ko twiyumvira kuri kazoza k'igihugu cacu, kazoza kuruvyaro ruzokurikira. Nimba twe turiko turakora uyu munsi mbega none abazovuka ejo isi yacu bazoyisanga imeze gute, zo twabasigiye isi yifashe gute, kuko igihugu nicaguka kibandanya ari cakindi. Mugabe iyo dukoresheje nabi ubutunzi kama Imana yaduhaye nkuko nyine cyubahiro mu kwigwa no kubivuga dusanga biriko batugora mu kubaho. Ikindi gira kabiri gikomeye no shima ku bwa fomi, nibaza ko fomi nishira hamwe ryigenga riba ishobora kuba ariko rakoresha abantu benshi mu Burundi. Nibaza ko rya mbere rikoresha abakozi benshi mu Burundi imashirahamwe yigenga. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane kuko ni byiza yuko naho umuntu yari karadandaza kugira ngo yunguke arakwiye kwiyumvira gushiraho ikintu cyotuma abantu baronka bakora. Uravye abakozi dukoresha ngaha mu ruganda bashika hafi mu 3 birenga, ugacuraba n'abakozi bari ruguru ingene bangana, ukaraba mu gihugu cyose cy'u Burundi abakozi bakora cyangwa dukoresha mu gutanga ifumbire mu gihugu cyose, mu ntara zose, mu makomine yose, mu mazone. Ukaraba abantu bose bakora kugira ngo ifumbire ishikire umurimyi, ishene ndende cyane. Abo bose bahembwa na fomi, imiryango yabo ikabaho, abana bakiga bakikenura. Rero ndabona ko by'ukuri atampamvu bituma ntanezerwa kuko hari uruhara rukomeye fomi iri kirakora mu gutanga ifumbire no gutanga akazi mu gihugu cyose, mu mazone yose. Ugiyeyo urashobora kuronka umuntu akubwira ati jewe naguza gasabuni, naguza kunyu kuko fomi yampemvye. Nashaka gushimira bwa mbere leta kuko fomi yagiyeho leta ariyo yatanze uburenganzira kwibaho kandi yarayiherekeje kugira ngo ishobore kuba ihari uyu munsi. Dukorana nayo yadushikira mu dukeneye cyane cyane mu kuturonsa uburyo kugira ngo bikunde ishobore gukora. Rero turashimiye leta duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu Burundi kuko niwe wa mbere ayiserukira leta kandi niwe afata ingingo mu gihugu cyose kugira ngo ibintu bigende neza. Rero nimba fomi kirakora harimo muhezagiro wa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi. Abarimyi rero boshishikara gukoresha ifumbire fomi mu kubahiriza ingero zashinzwe mu gushira mu ngiro impanuro bahabwa n'abajejwe igisata c'uburimyi. Ugushigikira ishirahamwe fomi no gushigikira utwigora iryo shirahamwe rikora duterera mu gutsimbataza intaye y'ukwikukira. Bungabunga isi, gwiza umwimbu n'ifumbire fomi naho ubutaha. Yewe gufumbiza ifumbire fomi nguko ku mwimbu guma wiyongera, ibigega bikaguma bitera urugereko, wamusesekara ugasesekara ku isoko n'abisumamwo bagasumiraho bisumbika. Cari ikiganiro bungabunga mugaburire mugitegurirwa n'ihinguriro fomi mukagishikirizwa na televiziyo y'Uburundi.